Yes niko nkuko twababwiye ko duhava twakira umutumire Natasha Burundi yamaze gushika muri zoza PJ Classic FM. Ikiganiro ni Classic Vibes kiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatano akuva igice isaha 10 gushika igice isaha 12. Batane tubashikiriza amakuru atandukanye mu gice ca mbere mwumvise bitari bike niturinda kubigaruka ko kano kanya kino gice nico kiza gusozera ikiganiro cyo kuri uyu wa kabiri. Bona ko ibintu bimeze neza. Crossaga mwamikazi yashitse muri studio na cyane yashitse mu isamirizo ry'ijwi ry'umunezero yo ni PJ Classic FM kandi n'ubutumwa bwishi n'ibibazo byinshi haba kuri twebwe ndetse n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Abamutubagije ni benshi. Indirimbo yarasohotse aherutse gushira hanze Walete nayo yaje ati none ko guma sohora indirimbo zitandukanye ataza muri PJ Classic FM mwapfuye iki? Natwe tuti ni murindire haje inkono ihira igihe ubwo rero inkono yahiye kano kanya ibintu bimeze neza. N'indirimbo zitandukanye yashikirije abakunzi b'umuziki w'u Burundi, ariko hari indirimbo iriko iravugisha benshi bivanye nuko iriko iraduga ku rugezo nofata ko ruteye ubwoba bwana Crossaga. Burya uko bukeye ko bwije turabusaba ati ino ndirimbo après 5 jours urabona ko ama views iriko irarenza ibihumbi 110, ariko ruhande yaho karaba hari ibindi ko gubona ko biba byarasohotse mugabo bitashitsaho. Ino ndirimbo iriko iragira tukibaza tuti strategy ariko arakoresha ni yihe? Na cyane ko twagiye tuvuga ko ari indirimbo utumvirije audio gusuravya amasana murabona ko abakoze mu bijanye no kwambika ndetse n'amasana nk'umu director ubona ko vyukuri ari indirimbo yo gushigwa ku soko nyayo y'umuziki, tukabona ko ari indirimbo ishobora kugeza uburundi umuziki w'u Burundi ku yindi target na cyane kuduza ibendera ry'igihugu. Na cyane muri makereka na cyane dushimire bano kenshi bakunda kumukorera zino style z'amapiano. Urabona ko guhera kuri ino ndirimbo Pakuchena yakozwe na Abidad, ubona ko yayikoze neza cyane. Amasanamu yakozwe na studio canke inzu y'ubuhinyanyuzi bw'amasanamu kwetu studio hariya kwa Musafiri ni mu gihugu ca Tanzania. Ngunda kuvuga ni iyo usohotse igihugu ukaja hanze zana ibitandukanye nibyo tuba tumaze iminsi tukubona ko mu gihugu cy'u Burundi. Na cyane rutemikirere hanyuma mukazana ibiri munsi y'ivyo yakoreye iwanyu kantu kaba kataryoshe kabisa. Mugabe yisohotse hanyuma mukazana ibintu bimeze neza. Nuko nguko twaciye gato kuri Pakuchena na mapiano. Ni indirimbo nofata kwigize kabiri kuri ino ndirimbo. Ni indirimbo ya mbere yo muri style amapiano, ariko urabona ko yatuzaniye kandi ya style amapiano yitwa Walete. Reka tuyitambuke ruce tumwakira. Abona ko ibintu bimeze neza, yaje yambaye ibara rigaragaza mahoro ajya white. Turi no mu bihe bya Flambeau de la Paix, ubona ko ijya nino mu ntara zitandukanye bariko barabikorera ko rero muri rusangi ibintu bimeze fresh. Ariko ni hano kandi ubona ko bakubwira bati Natasha hashitse ajana umugisha. Uherutse yavuze ati ndagiye imvura ikigwa hanyuma bitagenda birakwambia ni hatari mukandaje. Indirimbo ni Walete. Turajya mu mikro ya kangahe katuyumuhereze hanyuma ibisigaye dutanga ikaze. Natasha Burundi nizere kumeze neza. Ego meze neza cyane. Aho kumuvyibuha ni biki? Ibi ni biki? Ndazi imvura amazi menshi. Imvura iguye itotahaza ibitego. Ubwo rero nawe vyabaye kwa Natasha. Nizere ko amahoro. Ndashima Imana. Ndabona look imeze neza, imishatsi ya rouge.
nibaragera na Sevenza. Yes, Natasha Burundi, karibu sana muri studio za PJ Classic FM, kiganiro ni Classic Vibes. Ni ryambere duhuriye hano. Ubwa mbere kandi felicitation. Ameze neza cyane. Okay. Urabona ko nazanye n'aka kantu sinagakoresha. Kandi bikunda. Siko. Wasanze ibyo bari gukoresha wasanze bihari. Murazi ko mfise amazi menshi. Na cyane cyane. Buze amazi abantu bacagira ariko ndashuhirwa cyane kubera la ibinure urumva ni hatari. Ego ariko hameze neza cyane. Asante sana. Nuko na cyane murakoze cyane. Turaguha ikaze kandi muri studio za PJ Classic FM. Ni samiri zisanzwe nari muri zone wavukiye mu cyane zone y'amavukiro. Ikindi naco twabajije ubuherutse undi mu artiste nyine asanzwe avuka hano. Just nyine nk'imvukira hano muri zone ya Kinama. Nihe commentaire wogira kuba hano hari samiri ubuherutse haje umuvugizi w'igipolisi atubwira ati je nari nzi ko ngiye handi hantu nza gusanga ebana ibintu nyine muri quartier mu Kinama hanyuma kwinjira hano aravuga ati wow. Rero kano kanya naturakeneye comment. Kubera ni hafi y'isoko umuntu arashaka kwiyumvira ibindi ushitse imisi yose ushitse mu nzu uratangara. Hameze neza. Ndanezerewe cyane kuba dufise radio nuvuga na televiziyo kubera baratubona. Mu marezo sociaux mu Kinama. Na cyane. Natasha Burundi, ikibazo cya mbere maze gukora indirimbo zitari nke kandi zimeze neza, ariko kira kusoho y'indirimbo zivugisha abantu gusumba sinzi ko urabibona par rapport n'abandi barasohora indirimbo kandi bazikora neza, ariko ni Natasha Burundi ubona ko hageze ko asohora indirimbo haba ikindi kintu no kwita alerte reka nkoreshe ino terme. Ni kubera iki? Barankunda novuga ko bankunda cyane kubera hagi umuntu atagukunda nakuvuga canke nakuraba. Urumva hajya wumvise utuweko hariya nariya kubera iki batavuga Janine canke Ange ariko imisi yose Natasha mu bintu byiza. Urumva je ndashima ni kuvuga barankunda cyane. Pero umuntu udakunda nshobora kumuvuga. Urumva je uno munsi mvuze Edison cyangwa avuga naka urumva kubera ndamukunda ariko ejo nakuvuze kuvuga sindi interesse na wewe. Byumvikana ko barankunda kandi nanjye ndabakunda cyane. Comment izaba mbi cyangwa nziza byose bihuriza hamwe urukundo kuko hajya kenshi baragerera akunda gutsinda igirabura ibintu bikagenda neza. Ni gikorwa uherutse gushyira hanze cyaje inyuma y'amatu akoze Muyinga Gitega ndetse aruhande yaho hari n'igiteramo koranga nyene muri zone ya Kinama, ariko kino giteramo nufata kwino ndirimbo hari ku nshuro ya mbere performance nimba ntihenze mu minsi 3. Ibi ni bikorwa kandi abana bariya bavuga bati yahora duhereza canke yahora azunguruka nk'intara nka 5 canke 6. None kino gihe yagiye Muyinga acaje Gitega gusa akubira kino gihe tuwa wakoze wayikoreye mu ntara nke. Urumva ni ibintu tubaza management ariko nuko twabiteguye. Urumva barapanga nanje intara muziprefera gute? Byavuye kuko bagukeneye cyane gusumba handi cyane. Hose barankeneye hose vraiment kubera kiri umuntu wese yaridoze kubera iki kubera iki hariya. Urumva hageze nabo hageze tuzogenda. Management. Hageze naho muzogenda. Nijyari Natasha Burundi yiyumvira gukora indirimbo mu Burundi, ni najyari kandi Natasha Burundi yumvira gusohoka igihugu akavuga ati kogwa ntigiherera hano ntegereza ukirangiriza hanze y'igihugu. Kenshi ni mu Burundi kubera media tour nayikoze kera muri East Africa. Nico gituma ngendayo mu buryo bwo gukora indirimbo hawalete audio hanze y'igihugu video hanze y'igihugu. Nicyo nashatse kuvuga. Muri Tanzania cyane ni Giswahili kubera araho dutwara indirimbo y'ikirundi kugira bayikore usanga ubikwe mu kirundi ukabishira mu Giswahili. Ukagira mbandanye akishobora gukomeza. Ati muri Tanzania kenshi ujayo ari uko wow abatariko barabibona
ni Me bariko baratumviriza. bariko baratwumviriza Yeah, bitwaye okay. ikise ni mama Mariam musanzwe muza twara na cyane cyane iwanyu aho wataye uruzoro Amina. wahabonye Nahabonye. muri PJ Yeah. Classic FM. Karibu. Asante mama. Nanjye nagira ndamuhe karibu. Nibagiye. Urubashitse ahantu umenga ni muhira. Okay, yeah. Yeah. Mama Isaac. Yego Mama Isaac, yeah. ndagushimiye nanje Yego. Kandi navuze felicitation. Ibintu bimeze neza. cyane Ni pazuri sana. sana ni Sana. kama maana kwenu Yeah. popote pale vyovyote vile ni pazuri Ni pazuri. Okay. nawe ubu habona hameze ukundi kurusha uvuga iti wacu ni Ego. Yeah. umwana w'umukina Amen, amen. Wow. naguhaye ikaze Amen. uyakinye na mukuru wa Isaka bahora bakinana Okay. we yavuze utugoma yitwa kidumu baterana bakina amabuye Yeah. Okay. uyu munsi mashallah Ego. Wow. Imana Ni muhira. uri muhira Yego. cyane namanda gusabira imigisha Amen. zishimye ko ndagushimira Amen. ndaguhezagira ubandanye uhezagirwa Amen. cyane cyane kuhezagira abandi Ego. ugira umugisha Amen. mwana. Okay. karibu Yeah, cyane asante. Okay. Wow. karibu iwacu mu kinama iwanyu ni imanje nziza cyane ubona ko Natasha Burundi ariko Natasha Burundi Yapo. anaacha oraje sio vitu Asante Ana mama. vitu mpaka watu wana hata zinatikisika, dunia inatikisika. Deja kuna mtoto wa Burundi anafanya vitu venye watu wenye wanapenda wote Yeah. alafu isishangae nimependelea kuingia kwa sababu Deko zako alikuwa anakataza nisiingie, naambia mimi hapa ni nyumbani na ni mama Natasha, mama Isaac, mama wa waimbaji wote wa Burundi. Yeah. Wow. Mama watoto wengi. Yes. Okay. Alafu kitu kimenifurahisha, nimependa niingia hapa ofisini Yeah. kwenye mikro Yep. ya kuambia watu zamani watu walikuwa wanajua kinama hakuna kizuri. Yeah. Ukienda nafasi wanakuambia niko mtu wa kinama, mtu wa kinama wanakuanzia chini. Okay. Mtu anakukwepa. Yep. Leo kinama Kuna tunakuwa Natasha. juu. Kuna Natasha la bamba la bosi. Mtoto wa kinama. Kinama tena patoki boya ama yeye. Naam, ulishaviona? Kinama Nimetizama nikingali mdogo mpaka Nikomeye leo. cyane uganasega mama Namu yaya Mariam. changu muboye. Namu yaya changu. Ivyo twarabirahiye tuvyara abasirimu Kandi tufungurana neza. Bien. Mama Mariam wabonye ukuntu yavyibushe? ariko barakutavyibuha. Yavuze imvura yaguye. Imvura yaguye. Nywa amazi nababwiye nywa amazi menshi. Cyane. Nakunywa amazi ndio maana Ananenepa. Wazazi wako tunakuombea dua. Amina mama. Kwa kweli. Yeah. Furahisha dunia. Hapana kinama tu. Yapo. Leo naona kama watu wa kinama tuko high class. Yes. Tizama Fondation Mariam Kinama. Tizama PJ Classic Kinama, tizama Avovu na Avovu FC Kinama. Na vitu Natasha Burundi anatoka Kinama. Bien sûr. Na development zote zilitoka Kinama. Hivi zinaanzia Kinama. Lakini wanajua. Achani wakumbushe. Wakumbushe. Na waelewe. Wako maekipe watoto wanawake chipkizi walianza kucheza mpira. Leo wanawake wote wanacheza mpira kutoka wapi? Kinama. Ushaona Kinama? Ayandi makaritier. Oya barayizi. Nabo nibakora ivyiza. Bavuge nabo babiwabo. Bakora turi icirore abantu bose bararaba. Ahubwo rero kandi barabibonye. Ikintu mbonye mama Mariam ubu taruzokorana ikiganiro Classic Vibe je mbona ukaze vraiment. Ivyo ko batiko twakona na Claude Saga gusa ntibirimwo uratura kwikora ko ndabona ibintu biraryoshe bimeze neza. Oya Saga ndazi ko yikunda muzi tuzohora tuzonyina. Dekada kule kwa barikiwe tuko pamoja. Niko hapa na mimi niko nyumbani. Wow, asante sana mama Mariam. Urabona ko ibintu bimeze neza. Vraiment Isaac afise chance y'umu mama wanje arashobora kuvuga uko. Ni mupore aravuga. Isaac arabizi, Isaac ego. Nukuvuga mura ndabishaka urabona ingene mvuga jewe. Muhira ni jewe mvuga cyane turi babiri cyangwa batatu. Mama aronda mubwira mama uri mama Natasha. Ati igifyere kugira vuga pana bijya bindi ya kugira vuge abenga Natasha vuge ati Natasha mama wa Kirundi urumva ni ujya avuga make kandi avuga pore pore ariko ndonse mu mama
me wewe ufise ibintu byinshi ufise ibintu byinshi fondation ibiki urumva utegeza kuvuga ndafise urufema ndafise equipe de football ndafise danse culturelle aratanga inyigisho ijya nino mu gihugu amaformation mu Rwanda ni naka gasegonde mama arashobora kuvuga kiretse mubajije ijambo ndabikunda urumva yo price shaka mfate ayo majambo yashire muri we hanyuma kugira izake nawe akome sinzo asante sana Rico urakoze cyane ngoja siku moja nitakuja nimfundishe sawa mfundishe mama ongea kuna wakati ile wakati tulimpa gari nilimfuatilia sana anakuwa hivi uliona sio mama Natasha ongea mama Natasha ongea vitu unashindwa kuongea umunezero wamubanye mwinshi avuga ati reka vomye nihorere abandi bamamati baza ngo ndiko ndishima kuri bafise Natasha arakishima kuko afite asanze atavuga me mama Isaac azobikora cyane okay uravuga ufise umwana akunda kuvuga nawe yagira abantu cyane ni umunezero udasanzwe na cyane kubona abavyeyi nk'aba baza guhezagira abana bareze bakaca bibaza ati mbe ibi bivahe ko mbe biva mu mihezagiro y'abavyeyi nk'aba ntavyo gufata minego birimwe twikomereze ikiganiro Classic Vibes bari kuratubwira impamvu usohoka igihugu ugiye gukora indirimbo ati indirimbo nuko biri mu Giswahili hama kubera yariko arinjira mama cyatuguma tugera urumva indirimbo iri mu Giswahili kenshi shima kwitwara muri Tanzania ni mu Kirundi cyangwa mu Cyongereza gatoku ni muri Uganda mu Giswahili ni Tanzania rimwe na rimwe Kenya urumva kubera muri Uganda harimo hariho abarundi benshi kandi barumva urabona Kiganda ni Kirundi bigomba gusukuna arawunda itwara muri Tanzania Kirundi ariko si cyane dusaba umwanya wo nukuvuga ufata ajya majambo y'ikirundi yashira mu Giswahili kugira bavyumve biragorana usanga baramubwira shira hariye ariko ari Giswahili urasohoka bakaca bagwe video ni Natasha aboneka yagiye aboneka mu biteramo afata zunguruka mu ntara zitandukanye bwa mbere ndakunda voice yawe murakoze cyane sebento ariko si bindi ntakirega kuri voice ukuntu uvuga ndabikunda urabona ukuntu Jenda kunda ba journaliste bafise apana kuvuga ati reka mvuge nkanaka umvise Edison umvise Edison namwebwe muvuga neza cyane yitwa Claude Saga murada mumva narabonye ukuntu muri ko muravugana Natasha ndavuga narabishimye voice yawe utanteza muzungu mukanya oya nabyumva ni voice bijigusa bizu yayumvise reka tugire ko na amazi yagize ikibazo iyo uriko uteramiye ugiye guteramisha abo mu ntara hagati kenshi turabona hari abana babavuka mu izo ntara nyene nabo nyene bagira amahigwe yo kubana nawe mu giteramo niki cigwa ubona ku bana bo hagati mu gihugu kubijanye n'ukuduga kwabo ese hoba hari ciyumviro nka Natasha nka mukuru wabo yoba afata akiyumvira kugira ngo abo bana nabo nyene bashobore kuduga ku yindi level murakoze kenshi araho abaririmbyi bunganye ni Bujumbura bigoga ati kubera iki uduze ruguru ufata abaruguru mvuga je ngenda nka Natasha nyene nakuntu nova ibujumbura ntwaye abandi bartiste kandi basanze bari hariya nyene ruguru kandi n'abaruguru nico gituma banyakira neza baravuga ati Natasha aza wenyene ukumva agacafata nk'abaririmbyi 10 8 6 biraryoshe cyane urumva rero sinabivuga byinshi ariko nabo nyene barakora kubera naho nyene bariko bararirimba abantu baravuza induru n'indirimbo zabo araho tuzumva ahubwo ni mwebwe kubashigikira abajournaliste natwe batwegereye tuzobafasha na bamwe urabona ko ndabafasha kubera ndabaha concert kandi ndabariha neza twariko turavuga ku bijanye n'indirimbo ukuntu uja mu buhinyanyuzi Tanzania mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu kugira ngo indirimbo yisohore mu rurimi runaka ndavuga ikirundi Giswahili icyongereza Natasha bashaka gushika ku kina cyane cyane ku bakunze umuziki wiwe turi muri East Africa urumva kera umuntu yahora ashaka ririmbe mu Kirundi canke mu Giswahili cyo nyene
urumva ariko turi muri East Africa no ririmba ikirundi nivyo kujya urumva n'indirimbo z'aba Nigeria ukumva ari amajambo tutumva ariko ukavuga iki ni cyongereza canke nibiki urumva rero araho rero bafata icyongereza kugira tuvyumve rero ndavanga kugira mbe imuhira rimwe na rimwe urumva ndumurundi kati negeza kuririmba ikirundi ariko tegeza kuririmba icyongereza ahugeze hose n'igiswahili kugira abantu bose bakumve kandi bagukunda mu mwanya ino ndirimbo Walete imaze urabona ko ifise umuvuduko udasanzwe ugereranije n'izindi ndirimbo ku bwa Natasha bimuhiye ihe shusho indirimbo ya Walete ya ifise iri ku muvuduko udasanzwe gusumba uko twabonye izindi ndirimbo wakoze imbere gato biri kuva kuki iriruka nk'imodoka yanje shasha rero essence irahari ejo tujya hajya muri station nka Messi yari kubiri ku muvuduko ego ndashima n'abarundi urumva basigaye bankunda cyane barankunda ariko ubu barenze sinzi igituma urumva je novugana urukundo bamfitiye uko babivuze Natasha ashize indirimbo habari amajambo habari umenga n'ikintu umenga n'ijya mvura navuze urumva ariko tukiri ngaho nyene kuri iki kijanye n'umuvuduko indirimbo iriko ufise team nini team usanzwe ufise yagiye irahura n'ibibazo uvuze guhura n'ibibazo kuko kenshi inkuru ibaye bakavuga ati okay nka team y'umu artiste asanzwe akomeye urwego rwa East Africa iyo hagize akantu kaba harabaho guhungabana bamwe bagira ati naka kwavuyemwo naka kwavuyemwo ivyiwe bigiye gusubira hasi ariko siko turi kubibona ndi kwibaza ingufu zindi tuzikura mu gihe abana bari babona yuko ibintu bigiye gusenyuka ego mfise team Natasha cange aba fans ba Natasha bahora babona ubu bari hanze urumva bararonse inzira nta kuntu bari kuguma ngaho ufata muhatiye cange bangahe ukabwira bishobotse murondera ubuzima urumva nabo nyene barabikoze kandi baragiye narabipostinze ariko baga nibo tumati Natasha asubira inyuma je ndafise ingufu mimi jewe Natasha araho bavuga ati araho barabandika ati wa muzungu niyagira kagira never Natasha nashobora gusaba Natasha ndiyemera jewe ni uzanye umuzungu turazi ko ari umugabo wawe haruhande yaho banavuga ati Natasha Burundi ivyo akora byose biva mu noti za muzungu ariko akaba n'abandi bantu kandi bongera bakaja kwindiko yamara tugiye kurabuza gusanga hariya muri Hotel Club Tanganyika ibintu bigabuye Natasha yibere mu muziki wiwe muzungu nawe ari muri business ziwe numva shaka iki kintu utanga umuco ko bariko barakira bavuga bati umuco kubera abantu baragoye je simora shaka ndabasigurire byinshi meshaka ndababwire gusa Natasha je ndiyemera fisa amahera fisa umubiri mwiza urumva sina yimakakaca kwicubura sijuri tugane kwiteka uzi kuri naturel yes bien sûr urumva nibi banshirako ivyo nshirako sindabikunda urabizi musanze muhira nta ni kuri piscine amazi yonyene no tuvuta twanje siko ico nobwira abantu bamenye Natasha ejo nibazorindira ati je narahezagiwe narahejeje Imana yamaze gushira kubuho kuko urabona bijya mora nkora aba mama bageze mu zabukuru bijya uhura n'umuntu ukagira je narahejeje kubera iki batabikora nico gituma Natasha nabwo azosubira inyuma nibibaho bazombona imisiyo bazombona bariko baraturaba ni kuvuga bazorindira barindire si vuba kandi nibizoba indege ni kujya nyene gutwara abajournaliste gutwara abafans kugira ivyo ngira gufasha kujya nyene kubera mfise Imana je ndasenga kandi Imana yarahezagiye nisubiza inyuma isubiza inyuma umuntu yikunda wenyene Natasha competition zirabaza karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'ibiyaga binini ndetse n'izisi yose izina Natasha litabonetse mwizi rikaboneka muri mu yindi competition ese kuri Natasha vyoba bimufasha yinjira mwizo competition kubera indirimbo ziwe afata umwanya wo kuvanga indimi nakaye kagohe akubitira abana bariko baraza kubijanye
n'urugero ubwabo bogera ko ku buryo bashobora kuririmba indirimbo mu rundi rurimi ego kugira bagutore hanze ni kuba wasohotse kenshi ufise video nziza iri muri audio quality nziza urumva barakubona bakavuga ati uyu muntu arakora neza urumva nk'iyi ndirimbo iri la moto yavye vraiment ni la moto ni indirimbo nziza video nziza urumva usohotse kenshi biradufasha araho bofata indirimbo yo ngaho nyene kubera wayikoze naho nyene kubera no ngaho barakora neza me abo hanze ni hanze okay hama nashatse guca nongera ko kwiki kibazo hari ugwaruka ruriko rurakora ariko bamwe usanga bariko baravanga indimi kandi batarashika no mu Burundi byuzuye kubwa Natasha ni kiye kinashikiriza abo ubwo gwaruko riko raza mu muziki bavanga indimi bayivanga gute nk'ubu gasanga araririmba indirimbo y'ikirundi atarafatisha nkuko we wafatije nakubwira ngo akaguma vanga agaca gufatisha East Africa atarafatisha no muhira okay nabumvise urumva jewe ndi Natasha kugira abantu hanze bagukunda ifoke bagukunda muhira urumva je ndishima example mu Kinama ubu abashitsi bose bavuye muri Nigeria Ghana Cameroon Benin bagiye baririmba kuri aeroport hose Natasha urabona kubera iki Jesse nkora hanze ati ngume hanze bigavuga ati ko Natasha agenda hanze batamuha show canke bagira oya je mbangiye gukora kuzana ibintu vyiza imuhira simbangiye kubabwira ati mwambonye munshire muri concert never ndabishatse no genda imisi yose meba mike kugira nerekana abarundi ko nagiye muri show yo muri Tanzania canke yo muri Kenya canke yo muri Uganda tumvikanya mahera sawa bigenze neza sawa hageze haragera rero urumva ko bace baguma bavuga ati Natasha rero abana bariko bakiza urumva nibatangure kuvuga ati jewe nibarambona muri Trace Music nibarambona sinzi hehe hanze dufise TV nyinshi classic iringa urumva dufise RTNB kwereki wirukira Wasafi sinzi he ushaka bakuvuza ninda kuraba urazi indirimbo jewe murandaba no muri Trace Music nabonzi urumva nabonzi ariko tuzi babiri batatu bo muri ico gihugu kubera iki bafashije nukuvuga iwabo barabazi rero mu nyuma ucusanga East Africa isi yose irabazi reka batangure muhira kandi urishima kubona muhira uraryoherwa uguye hasi abanyagihugu ubu hanze huzuye abantu nukuvuga ndashaka kuvuga sishaka imodoka cyo gwamaguru urumva bakaco baguma Natasha nanje urumva rero ibaze bakuvugije muri Trace Music canke ahanje mu ma TV yo hanze mu Rwanda muri Tanzania sinze muri America ninda kuzi ugasanga ngaho niyo uja ahantu nta numwe akuzi na concert urumva na nishira hamwe ikuze bakere muhiri wabo ibintu bigende neza twerekeza ku kiko gishasha imbere ko uza kugura umurongo wa telefone ndazi ko wikundanira n'abafana kuganira nabo ni navyo vyiza gusumba umwanya ukwiye indirimbo Walete iri muri mu Giswahili nimba ntikenze mu Kirundi nibazane bazane abari kurava ko bazana bari bande n'indirimbo kandi yasohotse ntaguciriye mu ijambo gato hari ukuntu wewe somborotsanya ku mbuga hamukaca wigira bamwe ati akakatu ka Walete niko baga we nuzi igihe nagiye muri Tanzania je sinandika amajambo me arabaririmbye bibigugu urakubita ugacugenda ugasanga we wandise akaca yibaza ariwe wabonye izina je sishobora kwandika uriona jina je nagiye muri Tanzania ngiye gukora nakubisa amajambo nabuze indege nagiziki la urumva wumvise izina giwabo kubera utagira indero umwana wo muibarabara na majambo meza ufise ugaca twangura urumva dada Natasha urumva ntabwe ngufise ninda zo gufasha nisiye kwa sisi tugira indero urumva umuntu atakuvuza izina we ushobora kuvuga ati wikureko uca utangura kuvuga Natasha iraremereye sibyo ari ibintu erega abaririmbyi cyangwa abaririmbyi kazi n'indero iki kintu cya mbere n'indero nutangura ama beef kubera nushobora kugira beef n'umuntu agusumba kubwo wati wanditse bufise ivyo n'abafans urumva kubera iki cyase kubivuga ndakubwira izina naka ceka na
kubera ko ndakuvuga ndakuvuga urinde urumva je nshize muri Instagram Facebook wowe wumvise ari izina giwawe aho ni bon ariko atazina nico gituma uca usanga bagize ama interview Natasha abantu bagasanga Natasha ari basubiye ari nata ingurabe kwa naka never kwa naka ingo jewe mumushira ama views urumva ndonge aba followers ariko je sindaba ibintu ya ariko urabwira ko buzana nabo bari bande walete urumva urumva ya ni indirimbo walete ni kuvuga bazane urumva ya bazane walete ni mu Giswahili bazane mu Kirundi ariko narivye mu Giswahili walete ni mu DJ urumva muri mariage party anniversaire abantu bariko bararyoherwa ni DJ hajya ni DJ ucumubwira shirako pakucena uwalete kubera abantu barasinziriye abahamagare ariko kubahamagara utegeza gushira ku indirimbo walete ibavyura rero cubwira DJ walete bazane urumva hashushe byumvikana ko ari indirimbo y'ikirori kandi murazi ko imisi mikuru regereje asigaye ni naco kibazo nagira cenzana yoba ari igiye kugara imiryango y'umwaka canke inyuma yiyi irashobora kugara canke ntiyugare niyugare turabimenya neza nihenze ni indirimbo yari gusohoka ku itariki imwe ariko vyahuriranye n'umunsi mukuru w'aberanda hamwe indirimbo irasiba gusohoka byo vyagenze gute vyatewe nuko ari umunsi mukuru canke hari habaye akandi ka iyo ni system ya management kugira abantu bavuge ariko naco twaposte yari muri stati na muntu yabishize muri Facebook canke Instagram byumvikana ko haje ikintu kidaciye muri Facebook canke Instagram ntaba ari inkuru yo yayo nijya ni stati après 24 ndashobora kuvuga hamuka bifuta urabona stati nakantu gacayo ndashobora kuvuga gaca karengana umunsi nyuma yo guperforming ino ndirimbo kandi nari ikijugo ariko bigira bisi kubera byose biragiye n'inkoni haleluya nyuma yo guperforming ino ndirimbo hano muri zone ya Kinama yari sika ndetse ubona ko twandarose n'umwana benshi batari bazi Fajos Burundi yatwaye trophée du public ku ndirimbo yise umuganuro ni Natasha Burundi avoye kuri stage yavuze ati ndahejeje mugabe imvurikirwa hanyuma ikirarwa ikibuza n'abari gukurikira inyuma yawe ko baja kuri stage commentaires zabaye nyinshi inkuru yaragushikiriye uhava oya nari hajya okay iyo nshikira kandi narabivuze mvuye muri stage ikigwa usigaye uri umuvugisha rero yari kuza ngiye cyamaze gusenga ndi mama pasteur mama shehe dusobanura ibintu vyabaye wavuye muhira uzi ko imvura iza kuguheje guperform urumva hajya Karimi ni keza cyane urumva je sinzi zobigerageza kandi ndashobora no kugerageza ndabe ni kubera idirishiri ndashobora kuvuga ukavuga ufatiye ku kirere narabivuze navuze ari shase kuririmba walete niyo nakimvuga kubera nabonye abantu benshi basaze nyene munezero baguma banda bumenga bashaka kundamutsa bumenga bashaka ari ikintu bashaka kumbwira uvuze ikintu bakagira uvuze ikintu ndavuga vraiment ndi muhira kandi ndakunda abo muhira urumva ndavuga ntaco nobaha reka basi imvura ninava ngaha imvura igwe siko kugira basi ajya amazi wumve kubera sinari kubayibana kugira nyari kubakwira amazi y'imvura kandi y'umuhezagiro ari Imana irabikora shitse gusa hasi bamagaye uwundi sinzi umu Nigeria rara ndavuga haleluya uko nyene thank you God mvuga ishengero ngira ndacyugurure akuba sikabu yabereye mu gihugu cy'u Burundi kandi tukabona umwe mu bana b'u Burundi aribo bashobora kuronka agashimwe nka Fajos Burundi kuri Natasha niki vyamweretse ni byari byoroshe hajya urazi ko ari abantu baje biriye itike ahubwo tumukeze yarakoze yego ni byari byoroshe ariko turashima kubona dufise udushimwe twinshi twasika sijyo nyene nanje ndimo na Sogo urumva ko ni dutatu cange tune n'umugabo wanje baramuhaye nk'umuntu akora neza kuri hotel yego
muri rusange n'umunezero udasanzwe kuba trofe zo zitajanye hambavu yaho zirategurwa iyo watwaye ntiyabereye mu gihugu cy'u Burundi nka Natasha ukuntu wabonye sika yateguriwe mu Burundi ndetse niyo witabiriye ubiha yahe manota mw'ivyo bice bibiri yo mu Burundi imeze neza murakoze uzitandukanya gute kubera bakoreye ahantu heza iwabo bakorera hanze na VIP na kujya baje kuri Hoteli de la Tanganyika urumva na VIP ni hanze kujya nyene mu kinama ariko baba bafise abantu bahaye invitation urumva hakaba na security ariko bo bafise ubwenge barashobora kukubwira imvura wabonye ko hari imvura ariko nishobora kugwa bafise urazi abantu ba Benoit bafise ibintu ashaka kukubwira aka karere nivyo kiwabo nuko nyene twarakubonye uri kurashimira Bernice de Ber kuri stage kuko yariko bendi niba ntenze ni yari kwiravuza hariya kuri Hotel Club de Tanganyika urumva Bernice yaraje arambwira ati Natasha ariko aratamba aramagurutsa sinari kwanka kubera mu gutangura gusa naranezerewe si Bernice wenyene nakunze ukuntu Fabilove yavyifashemwe ukuntu yari yambaye ni kubera gusa urumva ibintu ntibashobora kubaha bose ari babiri canke batatu Yani Santana yabikoze neza urumva ariko Bernice naho nyene nabonye ukuntu n'umukobwa nzi akimyaka afise courage afise ishaka urumva ndazi ingene umukobwa agitangura kuririmba ingene bigoye urumva ari wenyene ni bande bamufasha urumva nacenda amagurukije n'abandi bace bazi urazi ko Natasha hagaze taje dutambara nezegwa mu nyuma ndamubwira Ben ni waheza ucundaba tuvugana kamwe kugira ndamugire basi felicitation abone ko abamukuriye tumukunda ikibazo cha nyuma imbere yuko cyatugura imirongo ya telefone muganire n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi imbuga ngurukana bumenyi zivuze ku mu artiste zirafasha udafise réseaux sociaux kumengo birakurenze zirafasha zungu iki kuri Natasha kwera utunsi twose dukunda kuzikoresha kenshi je ndazikoresha ndi wa mbere mu baririmbyi canke mu Burundi ndazikoresha cyane nta munsi urenga n'ubu ndiko ndavuga mugira agapoze kugira araga picha nabonye gatoya ibintu bya muze vimba si bintu mvuga basireka gusa nabo babone nabacokoze gatoya ibintu bya ego zirafasha kumuririmbyi ahubwo bakore ku artiste badakoresha imbuga bahombiki naho nyene mu bihe tugezemo erega gukoresha uyu muntu yagize Aliwasi yagize festival niyo yambwiye ati Natasha kugira ukoreshe Facebook Instagram ni kubera ufise ibintu byose bijeje umuririmbyi urumva akubwira ufise inzu nziza ufise ahantu wifotoza ubwira ati nako ngufotore ugatembera ahantu atari urumva nabo nyene araho bari bashaka babaye ikintu ariko agasanga yambaye neza inzu nayo urumva kagita urabona kige gitanda ni kige nyene urumva na espace bafise kandi ugiye kuri club uri de place ugiye kwa naka uri de place urumva rero biragoye gato ni shaka rero bagira ishaka baba baravuga ati mu gatondo je mbyuka ndabifise shasa amashugwe ndayafise mwarabonye imvura Imana ikakibikora je ndakunda Imana cyane kandi hagiye uronse utegeza kuvuga haleluya uherutse kudutangariza ndetse kutwereka igipangu gisa n'icyuzuye cya Natasha Burundi aho yanavuze ati aba artiste bariko barirukanwa mu mazu imiryango nginga irahari ego araho bafata serie je mvuze mbamvuze uzoze cyangwa umaze kuza tuzovugana ya ari ukuntu bafata je singundu umuntu afashe umuririmbyi nabi birambabaza ariko kenshi baradufata neza baradufata neza bamwe ati iki gipanga ashobora kuba aricyo yerekanye muga hariho izindi zirahari ndibaza murabizi kuko guhitamo kwerekana ijya muzindi mume nk'amezi abiri uzobona urakoze cyane mubonye imbuga gusa zigira mu rupangu ni rurerure hariya Isaac kule numva ibibazo biguma bimbana byinshi bijanye ni imbere ya mama nashatse gusa kugura ahantu hafi yo muhira yo muhira bamwe ati team
imwe yerekeje mu mugabane w'iburayi abandi basigaye hano ati kandi amafaranga yo kuriha kila kitu ni Natasha yabamenye comment zabaye nyinshi aba nabo babwira iki navyo nzi cyane harimo papa Die harimo n'umufrere wawe Diciel yep. papa Die ubwo aho n'abandi ngira bari nyuma ntawe bizi kuko uheze ariko bose bagiye ninde azondaba me bazogenda je ndakunda abantu baronka ndakunda abantu ariko ivyo vyati wabigizemo uruhara rungana gute bijanye je narabasengeye murazi ko ngo nta kirenze kubasengera ya kumengo yesunuko je nasenze mpaka bashike urumva ige bagiye naguma ndaba mwashistehe arahantu byabagoye kubera hari kubagora nari gufata indege nkagenda ofuma tugarukana ariko Imana yarafashije bigenda neza arabavuze ko bagiye kwagura imbibe za timu yawe ku mugabane w'iburayi ti haruhande ya promotion hano mu Burundi ubona ko mugabane w'abarayi n'ubu baguma babikora nubona ko baguma bagira mu mastati hehe bashira ko ibintu bya Natasha wa telefone yes hello umeze neza Mr. Sindoje cheka ni ndatwa yari he nigisanzwe ni Asumani nyene ngaha muri zone Buyenzi Asumani mu Buyenzi turi kumwe na Natasha Burundi akanya nakaye kumuramutsa muganira Yes mama pastor ndakora mu biro mumeze neza Yes ndameze ubwo punguza karadio Ego ndibaza muri sawa okay washaka kuduga kwijambo jo gwambe na jamazira mukeze ku gikorwa kizaje udohereza amina kubera yani jembo ya Patricia ya video hiyo ndirimbo wanya wareze murakoze cyane ariko yari zindi video wari wakoze imbere muvuze video hii ndirimbo wanya wareze yeah ariko yari zindi video wari wakoze nyuma yagize ikosora murakoze halo meze neza safi nde tuvugana uherereye he Christian ngago mutangano Christian neza salama ndiso walete Christian kabisa wacha kuya mzee baba kuja amwumvise mama pasteur nitamupata okay duga kwijambo re ariko uri kutumena amatuku na karadio karakwegereye ukuntu atenisogeye nyuma mzee ya okay cyambere Natasha arazi kabikora neza minsi yose niga dutekereza ego murakoze cyane Chris egoma kunudonya cyo yo mukinyama warudusondetse yuko rimwe kuzorangira tukaronga indi shongo nga sinabaye indirimbo mushaka ibindi concert yiwanje reka tubirabe ariko umwaka ntushobora guhera tutakoze concert ego ifoke dutamba siko kabisa tuzobikora reka dupange ibintu turaza kubabwira ubawe cyane ndimo ni top video cyose ni top murakoze cyane meze neza nde tuvugana uherereye he Ivete mu Ngagara muri quartier nef yigeze kubemerera yigeze kukwemerera kuzoja muri salon de beauté akoreramwo abwira Rafatina urahari uzoze ndakoze mu mutwe cyo gihe rero umva ngo ni nkideni Ivete ashaka rero amoji Natasha ringa Natasha Burundi Ivete wanje yo naribagiye kandi ubu mishatsi yabaye myinshi nzoza yo sinavuze ahandi navuze mu mutwe umva yego guma nukuri nzoza gusa iyo ndimbo yawe brema yubahwe walete iyo ndimbo yawe yubahwe iraryoshe kabisa tumewalete merci Ivete mwakoze sigeta kuri video rero video ni hatari yo asha yo ndibutamu kabisa wewe wakunze abahungu bari muri video wakunze abahungu bari muri video cyangwa uyu mukobwa yari kuntuze ariko aradija na byose na kiba kitaryoshe urakoze cyane mubwire ko wakunze Natasha gusa karibu rero muri Harmony Salon nituguhisheshe yego nzoza murakoze cyane uyu mwigeme ariko aradija yo ari official wawe kino gihe ni muri clip ko batari bake boca baherera kandi baguma bambwira ati ndabahe ndamutaginge kugira
barabe ukuntu mvuga mwebwe ariko bikora neza kabisa rero office déplacement yo kuja hariya mwache maneno yes hello allo Yama umeze neza reka fate akanya Natasha ngushimire kubikwerekana no kuri wirambire nagufanye kuva kera ngiciga mu wa mbere abacica baririmbye nakubona bwa mbere kanatsinda kwa bikora fresh naho hambere bigatuma kumakaye nandika ko Natasha kubikoresha no kumaza nandika ko Natasha Yama Natasha no ninda twakuyarihe Yama pitch one ya wundi atari pitch one na wundi yinjira uko ni wenyene namugoye Natasha allo pitch ya ndakumva yes ndabumva ongea sasa pitch one amayinite aramuheranye ufise mwe mamwe ntibikunda rezo nama arayafise uni muririmbyi sasa namuririmbyi abura amahera sinabivuze yes allo Oui. meze neza namwe nisa uno munsi byageze kutabigene abana turabafise vraiment abantu murasanga ibigabo allo Amu Betty ni Betty Oui. Mucharama Ego ni jewe nyene nkozekari Ndemana Ndemana ukuntu judeka reka ndaguhe Natasha jembe ndakwihorera Tote saka warosumushitsi narose umushitsi ariko Natasha umwake korabo aho ni sawa mume mbanze ndamuvugishe kwanza Betty Oui Natasha umeze neza ndashima uhoraho nawe nanje ndashima uraguhaye ikaze mu bwami bwa PJ Basket mubona adatagaje ego ameze neza muri muko murambona hameze neza cyane ego kabisa Natasha sa wararirimbye neza ndayikunda kigori jewe ndagikunda uragikunda ningene ukivuga ingene umurete iraryoshe kabisa ahubwo ubandanye kwerura umuntu w'amateka kandi ufite n'imigisha kameze imvura warasabye kiragwa nukuri intebe y'imbere ni gwawe intebe y'imbere haleluya aje akenyeye we Betty mbeko nari ko nsanzwe nzi kuri umuririmbyi kazi ubwo ni wose abakorabo ndabi mugana Natasha ntavyaramenya ndabibaza tuzogire yo korasi tuzosimba simba mwijuru ati tuzosimba mwijuru iyo nyene nawe tutarinze kwandika ngira ari muntu uzeye ashobora kuba ari mu kabare canka oya reka kuvuga uko tuzoririmba indirimbo y'Imana pani mu kabare ari mu Nyakubwiye ko akunda ikigori yes hello umeze neza poa kabisa ninda twakuyarihe kuna 4-5 hapa inde 4-5 Ndambia ni hatari ramukanya na Natasha mazina tunakwenda hivi tulipigana vita za mjua tukapigana vita za mvua na watu wezi na mwaka tena manje ushamjua ni nani bado wewe sema tu DJ Magos wa ukweli ama ule wa ukweli ule unajua ukapiga pitch ukapiga simu ila ndio zangu nafuatilia muziki wetu hapa yani asante ubarikiwe Magos tunajua sisi wanyakinama tunashukuru kwanza hiyo radio kwanza kufunguliwa Kinama hapo kwanza mimi acha nikushukuru DJ Magos uyu numuntu akunda muziki we ni mtu ambaye kumziki hatuwezi kukusahau ndio kwamba tulipigana vita za mvua tena hiyo nyimbo nitaimba featuring Magos hiyo nyimbo iandike kabisa lazima tuimbe wasiweki maneno mengi unanijua mie njo kivumbura mimi njo kisambua Siwezi nikasema big up, juu big up tumeshakazipambania sana. Hii ni wakati wa mporomoko sasa. Mporomoko, Marere Turu unakwenda unapiga show unarudia unaenda na matrosho unarudia. Kinama inazidi kuzaa stari. Tumempata mtoto make up kama kawaida mzalo wa Kinama na yeye. Au tunawataka
wakinama kaka Bone wakina Naricho Kidumu ni wengi tu ni wengi kabisa wacheza mpira nini basi ni ndio shukrani yangu tu hapa kwa nyimbo hizi ni bamba ile yani kuna ile ulifanya pale kustari pale ndani kule president video na nitoka kidogo chumba na hii DJ walete hii na nicheza sana. Asante DJ Magos. Wanazidi kupambana kwa kutetea kinama. Asante ubarikiwe. Asante. Lakini nitaendelea kupambana nyinyi mkini sukuma. Tunamsukuma kama kufika simu bana. Sawa. Okay. Sawa Magos. Magos. Ubarikiwe sana my brother. Okay. Wow, ndatangaye. Yeah, ni waruzi kari kwa kura. Ya imyaka myinshi. Ya n'umuntu mwiza cyane. Isaac TV.